yemwe abanyumva nimufashe gutahura ingene yasanyitayeho vibe maze aruhara ndarumwe ndabibisemo. Hey, what's good family, j'espère que vous allez bien. Moi de ma part, on est fresh sana ko yako ni ya Friday yo kuryoherwa, ya vendredi yo kuvibinga, ya Friday ya pop so laba hanging out kabos for real, that's my name. Ini first time muze hangout nimwe mu team amaze gukora amateka menshi cyane since kuva kera still now barachado ama hit song back to back. Mu mazimisi mu bisaba kabos kwiki misi yose muri hangout tazana abaririmbyi ba gospel mga right now this Friday fuck do hanging out hamwe n'abartiste ba hangout ndagutu iyi Friday ndi kumwe nande ni Redemption Voice cyangwa wandike RV Redemption Voice yatangwe mwaka wa 2008 aho kuva 2008 bahuriye mu ishengero rya bamenyesheje. Redemption Voice igizwe n'abahungu 7 hamwe n'umukobwa umwe. Redemption Voice yagiye hamwe kugira batanga ubutumwa bwiza bw'agakiza, sinzi ko ndakivuze neza mugabo munyitunge. Ni Redemption Voice nyene hari le 20 juin 2016 yaronse award ya Praise Factor Awards. Redemption Voice nyene ndakwibutse yuko bifise album zitatu, ya mbere yitwa Yugure na Ugara, album ya kabiri yitwa Niwe, album ya gatatu yitwa Nakimwe. Guys, get ready, ndibaze yuko turaza kugira iki vibe kimeze neza, turaza kugira umwuka umeze neza, bafise ga hit song gashasha mugabo turaza kumva akanovera k'indirimbo yabo shasha. Ladies and gentlemen, ndabasabe mu cyubahiro cyanyu twakire one of the best teams since 2008 yo nabasabandi ni Redemption Voice. Ratsko cyo tugira rero cyo tugira gutyo anje gato nikisema Redemption mnasema Voice. Redemption Voice. Redemption Voice. Now siwaski Redemption Voice. Guys, cheers. Yeah, nakubali. Cheers. Cheers. Ewana akanero tugira iki vibe chata grand frère Silibani mabesha. Cheers, mumeze neza. Ibintu ni fresh sana. Safi. Ni gute wewe? Jenny Bon. Jenny Bon mwakoze ko mu mwanya umeze neza. Uyu musosi dakeneye ku feelinga numve kwanza. Ukono meze hamamenyo ubutira. Enjoy hangout. Enjoy. Hangout kusanzwe. Zindi ni photocopy. Ni photocopy. Muri mwebwe ninda ziguteka. Guteka. Sinzi. Kwicara mu gikoni nyene umuntu agacopu baranyene. Sinzi kabisa. Ninde utegura ibintu byo kurya? Amaya tugiye byo kurya. Jeff and Howens. Yeah. Ariko biraryoshe tu. Kabisa. Wumva gute? Ni fresh sana. Niko na santire. Ready kenshi na kenshi abantu bahuye bari kumwe. Sometimes batanga umunezero akagira umwe muri twebwe yungutse ikintu. Bishitse Redemption Voice mukaronka ibako ryo kwicara mwese muri kumwe guca. Nica ikintu mwunguka kenshi. Ni yahe message kenshi mukunda gusigarana mu mitima yanyu? Bigabo munyishuri. Bigabo félicitations. Ah papa cheers. Cheers. Kabisa. Bogabo bivaye kunyishuri ico kibazo. Umunsi uronka umubebe wawe. Ubabwiye muri group ati maze maboje ibintu byagenze neza cyane. Baba nize reactions bagize. Umwe wese muri aho. Urumva kubera twamana. Wamengo ikibazo gyari nuko uwo mubebe batazi. Wamenga iminsi rikirateba kandi hataragera mu bisanzwe. Baye bamushuhiye. Je sinzi ko bari bamushuhiye. Sinzi gitumba sinzi. Kandi abyite kumushuhira mugabo urumva. Yawe bari ibintu byatari kuronka umwana. Urasa umwana wapi? Bibari ibintu byatari ku Brazi nahora kera reka ndagacishemo. Nora nibaza kubera iki iyo umwana avutse hama ntagira amahirwe yo kubaho agapfa nko muri gamisi nyene kubera ko abantu bababara. Naratangaje madamu wanje agiye kubyara. Narasohotse gato ngarutse nsanga aravyaye. Hama ntibabimbira ko yavyaye. Nugure ca mbona umwana. Naratangaye ingene jewe n'uwo mwana habaye ikintu. Sinzi cyari cyo kintu. Mugana namusume ngo umwana ndamukunze. Ntibiri normal umuntu ubonye n'umunsi we wa mbere niki urumva mwese ndabifuriza David. Bise muzo kabisa. Biratese hamba ico kibazo warubajije. Twebwe iyo duhuye
ikintu ca mbere cyo twe nk'abagenzi bamaranye imyaka 15 irenga aya abantu bibaza ngo misi yose yo duwe tuvuga umuziki kabisa sivyo twe kenshi yo duwe dutera inkuru tugacokozana tukagira iki nk'abagenzi bisanzwe hama iyo duhuye arakazi nakazi muga kenshi yo duhuye wari ubuzima busanzwe bankibi badusanze kenshi bari ibihama tugahindura ibibanza twaragize imana benshi bafise aho baba tugatembera twaramukaya n'ivyo ubucuti niki nyuma y'umuziki turasuzina kabisa watubwiye imyaka irenga 10 mugenda na muzinanye niza hinja mwasanze muhuriza ko kenshi mukunda mwese injya Shareke yatakigora. amafiriti reka tuvuge ko amafiriti tuyabura amafiriti twese niguyanya mwese yego gusa hari umuntu atagiye ibintu byinshi muri twe ari compliqué mu gufungura Ahubwo afungura afungura ibintu ibintu byinshi. bike ntanywa mata hari ejo twakina kera ati yes lui là uri kuvuga uyu nawe ni babiri ni benshi oya bari compliqué turi ahantu oya davari binagira ngo kuramwe udutunguru ese nigera ndabikwereka bakuramwe ibintu Nta gitunguru na kimwe afungura. Cha bibaza rero ingi tagira igitunguru. ngani sawa na David reka 2008 zari bihe bigoye umuziki wa gospel nitwawufilinga gose cyo gihe Sekila yamaze kwifatira ikibanza mugabo mwebwe kuva 2008 gushika since now 2022 muracari on top muso indirimbo abantu bayakira neza feedback ziri positive ndakeneye mumbwira akabanga mukoresha iyo myaka yose kwama mutana kanompera gashasha mu bantu mu giswahili bavuga ati siri mafanikio hari amatimu yaje menshi hagati acara kwama Redemption Voice nakaye kantu peut-être umwe wese akavugira byiwe kubwawe je kubwiwanje nyibaza ko hariho kudaheba sivyo kudaheba kubera twe turamaze kuronka ama occasion menshi yo kubiheba ariko turavuga twebwe turavuza umuziki first of all twabitanguye kuba tubikunda twari bato twiga muri seconde nta muntu numwe ari gushaka kwibaza kose aya masaha twari kwa turi ngaho twaradesize tu kutabiheba hari ibanga mu kudaheba nzura hari ibanga mu kudaheba kubandanya malgré ibihuhusi tumaze guhura n'ibihuhusi vraiment byinshi kila mwaka tuba dufise challenge no mwaka dusama challenge yo kuri level udashaka no kwibaza ariko kudaheba je nico nibaza peut-être ashaka kubaha ibindi bintu ngira bashaka kuvuga ariko kubandanya malgré concert yacu ya mbere concert ya mbere iri compliqué iri mingorane struggle nyingi sana apana struggle sana struggle basi kada gusigurire gute ni struggle dufate fati concert yawe ya mbere hari umuntu agiye imbere akavuga sinshaka ko hari abantu bazoja muri iyo concert kandi uwo muntu abivuze si umuntu asanzwe ni umuntu afite ubushobozi bwo gutegeka abantu nk'amajanane ni concert iri compliqué muri abapeti ko murajugumira concert iraba tubona sale iruzura apana kuzura gusa sold out concert yanyu ya mbere first concert muri ivyo bibazo nyene iyo twari gushaka kudesida tukavuga ati mbo ingorane nyinshi tubireke gato tuzobigira next time ariko umunsi turavuga maze mbaya twende si concert iraba sold out kuri level dusubiza amahera turasura concert ya kabiri sold out ababujije abantu kuza muri iyo concert abana babo barazanye abana babo muri iyo concert barabwira injiza umwana wanje ni yahe mpamvu yatuma bababuza abanji bantu kuza muri iyo show yayo mu kazi dukora hariyo ikintu no kwita igihe hariho amasezo igihe hariho kila mu artist afite igihe ciwe so ndibaze iyo hariho igihe hariyo ipasi imana iguha voilà niko nashaka kubisigura hagi imana iguha ipasi
umupira nguyu jamani frapere sana muri basket bayita muri basket bayita assist n'akantu agapasi so ni wewe uza gushaka kujera iyo opportunity ukayikoresha neza rero Imana mpora mbona iyo iguhaye ikintu ukakijera neza ni blessings irakongera kabisa kuko urafise capacity yo kujera ivyo bintu ikindi nashaka kongera ko kuri ico kintu cuko wabajije bwa mbere ngo kubera iki ngo iyi myaka yose bicamwo hariho novuga nti hariho n'ubundi bushobozi sio naturel buriho kuko urumva je ahantu nkunza kubirabira cane hariho nk'igihe ugasora nka album mufise nk'indirimbo zingahe ugaca usanga harimo nizo mudutako none indirimbo ibintu bimeze bizogenda gute nta kuntu twobiheba mugabo ugaca usanga par après haje amatemwanyage abantu ko bakubwira ngo cyo ngo indirimbo ngo nari mu bihe nk'ibi ngo bigenda ukunuku jundi mwanya mvuga nti nta nguvu zacu vraiment novuga nti kuko kenshi nukuri tureke kwibeshera hari ibintu ukora ukumva umengo nturi sûr ha 100% yuko ico kintu kizopasa mugabo ugaca usanga miraculeusement kiraciyemo nkavuga nti rero Imana biciye mu bikorwa dukora irafise ici bishaka kwikorera imitima y'abantu ari naho hava cane cane iyo 6 en fait twe turatangara natwe be nk'ubu natwe tangara mu bandi haraza umuntu akakubira nari ngwaye ndakira abana bacu barafashijwe nibi kubera ibi twebwe ntitwaba twakarika ivyo bintu urumva Imana yashobora irafite capacité yo gufata agakugwa gato wibaza kare gato kagatusha abantu miliyoni kabisa mu rugendo rwanyu ni bon hari kudaheba hari kuba turi abagenzi hari ofete umugenzi yanza nti imigwi kubiheba canke ibiki birashobora koroha yari abantu peut-être mutasanzwe muzi nane canke ibiki mwahujwe gusa n'umuziki mugatabugenzi buhari hari urugenzi hari kudaheba hari n'Imana rero icavuze kubera kandi nikiboneka muri ivyo gusa vya ngo album canke gusohora ikintu je ifoko tubivuga nibaza ko bishobora no gufasha abantu turamaze gushika ahantu tudecide ati twamvisaje idea tubihagarike Redemption ihagarike aho nyene iyo moment igenze kuvuga ati tubihagarike haba ikiyumvira muvuga ati ona maze tubivemo n'ikintu kiri pire mwene muvuga ati ebana aho bigeze tubivemo ama content y'ubuzima nyene ubuzima kandi akwereka twatangiye kuririmba turi abana twiga muri secondaire twese twatamuhira bien tanduru kafungura ugasubira ku ishuri umwaka wa mbere ugahera repetition bien sauf que twize université irahera tuja mu buzima bwa vrai rero tekeza kugura amayinite muta amayinite abaye ku kazi dusamaye gato ariyo babiri bari bagiye muri Canada ariyo baragiye muri Swede donc hari habaye ama contrainte menshi y'ubuzima asaba kandi simvumbi ni mihezagiro urazi cyane gose bari baronsa abana bagiye Canada Swede abari ngaha hariko haraba evolution nyene so urumva mumaze imyaka 10 hari ukuntu amajwi abapanze hakuno bamuririmba urumva hamuzemo touch yumwe donc ni kwipanga gushasha urumva kabisa ni kwipanga gushasha urumva rero bisaba kubanda mu rugendo umwe wese mu rugendo bafise uvuga ati je ndifuza kugera hano hantu sivyo urugendo rw'iwanyu kuva 2008 kuvaho muvuga ati reka dushire hamwe ikintu cyitwa Redemption Voice sivyo hoba harageze igihe mubona yuko hano tuko turaja kweri ibintu tuko turakora n'iki harageze moments muvuga ati bro hano tuko turaja simbona yuko inzira tuko turacayemo siyo ikintu cambere duhura naco kandi umengo nico sinshaka kuraba mu bitimba yewe haba umwe muganda yazi ko umwe wese arindiriye umunsi kukibona turafise ikintu ca groupe ntishobora kumara imyaka hama n'abantu bari hanze barabitwiteze ko abari muri industry kirazira ko groupe imara imyaka vraiment urumva rero usanga ukagendana musohoye indirimbo ukavuga bwisi yanyu musohoye album
iyi album si yanyu ako twese turakagendana mugabo ikindi kintu kiduha inguvu burya public iraduha inguvu public hari ukuntu mangira inyuma irikirasunika umugongo hama nakaka jambo kabo bakoresha ntabishasha gamuta aho gasanga hari indirimbo yagiye kuri YouTube 18 muye 19 ntabishasha gamuta kuvuga nani warabye urumva ako karaduha inguvu za reka dusubire dukore back to back reka dusubire duhure nta concert ubu indirimbo ziriko zirasohoka bose ni ntakintu nta concert ubu naho tuzohurire ivyo biraduha inguvu zo gusubira gupima kuko ajya no gutegura concert nikindi kinogo witamwo nibintu zuritamwo umwe wese musa ubuzima bw'abartiste n'ibinogo tuza turitamwo umunsi umwe ugasanga utangura hengaho wishize kuri YouTube ntibagumuja kuraba anytime commentaire nukurobi abaponze abagiziki n'abajama benshi baba bafite ico babivuga utarakora ntacyo babivuga sawa urumva nuko biba bimeze mugabo urumva duhura navyo minsi yose twe mu bisanzwe tumaze imyaka 15 twatanguye 2007 ubu twarabimenyereye urasohora indirimbo hama tukarindira kwigira ikikoze ntigikore mu mezi 2 kagikora mu myaka 3 cyane vyama bituba kugenda ku munsi album ya kabiri irikira vyuku twayikoze 2015 hari umuntu album ya kabiri gisohoka yarambwira ya album yanyu kweli na tope nta mavuta ifise nasenze ntimwari mwasenze nanje muri 9 ndavuga eba ngira nivyo kweli kuko ntahice haciye imyaka uwo munyana namba yagomba aje hanze haciye imyaka aragatambese bro ndagusavye umbabarire kweli nari henze ya album irimo amavuta sasa biragoye wa biragoye nagegeje ku difference ya gospel hamwe na secular aba artiste benshi ba gospel ba secular target yabo succirimo ngire success muri quartier town abana beza bamenye ibintu nk'ivyo sivyo ndifuza kumenya kuri kote ya gospel surtout kuri Redemption Voice mu gihe umunsi muja hamwe success yari kuko mwagiye murokira abanyeshuri sivyo uri umunyeshuri ubushaka ngene umenyekane aho uba bakumenye success yari mu bimwe by'ama target mwari mufise igihe muvuga ati reka dutanguze kino gikorwa success kuvuma c'est vrai reka je ngisho nabivuze ko kuri ico kiye en fait ibi bibazo nk'ivyo biraryoshe cyane gose kuri kubaza ibibazo umuntu yama yibaza hari gusanga no mu makurisi umuntu ari kubaza cyangwa ugasanga pete turahuye n'umuntu agasha kwikubaza kumbira kubera turi muri cade yango ababicishe bugufi n'abakozi b'Imana akabura ingene akivuga ingene yintroduise ariko je ikintu shima cyane gose ni n'uburyo twebwe twahuye c'est vrai twahuye turi batoyi ku mugihe cyari kiryoshe ari ama responsabilité amwe twari dufise mu murimo w'Imana bamwe usanga utari umurongozi muri afise abantu arongora mu buryo bwa série de prière wasanga ari umurongozi wa nzo ko biblique kwishuri hari responsabilité wagufise hari uburyo wasanga somehow ufise kaga ya popularité mugabo dans le sens yo gufasha umuntu en fait wafise kakantu ko kwiyubara malgré tout hamare tumaze kubikora ivyo twari dufise abantu babayene bari bakoze nk'ibikorwa imbere yacu twari tumaze kubona success yuko udashobora kugira Yesu ya success ishobora kugora mugabo deje twari dusanzwe dufise hagati muri communauté aho twasengera nayo ntiyari ntoye mugabo iri jere iri munsi y'uburongozi ico kintu caradufasha hama rero hamwe nibihe aho twagiye turasora album yandi nibiki hari ivyo twagiye turahura navyo mugabo on se retrouve turi muri sens ya fraternité yacu imwe byo gukwangurana nyene imwe byo gushirana ku murongo gushira umuntu gutya nibyo abantu batamenya kumbura abantu ari gushaka kumenya bagire baronka ama emission nk'abamenye baronke feedback hari ibintu bimwe ariko baramenyera ngato ko tuvugira ngaha anye alors que batigeze babironkera ku muco tubayeho gute ikindi naco narishaka nongira ko ikintu wari wavuze impamvu yari motivation yari gutuma twimvira ko twobiheba nta kintu cambere kingyohera barabizi denyema nta na desmene ziheze twakiriwe na couple y'abantu bavuye hanze ikintu cambere cangyoheye bavuze ati aba bana twabakwiye muri Sweden baje kuraba Redemption Voice
abana umwana mukuru afise umwana mukuru afise 12 ans 13 ans bavukiyeyo abana bakatubwira ngo je ndakunda Redemption Voice namenye ikirundi kubera mwebwe urashaka kwiyumvira Redemption iya 2 ans 3 ans ko bisanzwe imetswe kwa twahagaze aka kana gafise 4 ariko karavuga ikirundi kamenye ikirundi kubera indirimbo zacu samwa umva yuko hari ivyo dukora ukibaza umengo nta impact bigira abanacinda bahereza ati mwanyaje yabaye muri 2011 aho twasengeye ahantu muri eglise ahantu twari turi tuko turaririmba umumama yavuze ngo igitangaza ca mbere Imana inkoreye igihe aba basore ariko bararirimba ukuboko kwanje kwagororotse nari nagize ikibazo muri yaregize ikibazo muri ntuze ya ijya ntambara yari yabaye bariko baravuga vuga umwese ikibazo ikintu Imana imaze gukora ikagutangaza byari byoroshe umuntu acavuga ati je nari nyegeje ntibambona naragize ibi kumva ibintu biza gusanga ari ivyo mugabo ico nico gitangaza je byaramotivye cyari ikintu cyatuma numva hari impamvu yotuma no bandana hari ikintu Imana yiteze kuri twebwe gukora donc on a impacté génération yacu turabikora malgré faiblesse zacu nibiki mugabo tuguma twumva ko uwaduhamagaye niwe tuguma turaba hari usanga ama faiblesse yacu ugasanga tuko tunadekone ugasanga nyene ibyo umwana muto usanga ariko kwita amakonza abandi nibiki ukurabira kwese uri jamana okoka kweli mbe eba nafisi ikintu kimuhamagara imbere tu kandi vrema ico genda gishima nibaza ko twebwe tu umuryango twe famille umuntu abisaba star mu vyakira gute je personnellement ariko ndawingire ndagifata umuntu abisati na Redemption Voice muri aba star umuntu ahise ko ndumusayi manza kuraba vya vrai ndabimerita ngiwe ahubwo je muranibaza manza nibaza mu Burundi haraba aba star musiguro y'ubustar ndabishika ko reka tushingire musiguro y'umustar tukidiskite ariko mugabo kwendo viwanje mwecha tugaruka kuri umustar niki reka dufate dufata karo ku mustar kibazo umustar niki kwaje umustar ngaho mu Burundi nitwifate international reka kaboss avuge kwa ngeje ngaho mu Burundi kurikaho umustar n'umuntu nyene yarubatse izina abantu benshi baramuzi umustar n'umuntu azwi Redemption Voice kuri gospel tubita ba star namwe kireko muri ninde ni kireko ro n'umugabo kireko star wenyene kidumo ni star na Polinaire ni star reka ndayikubwire ariko mugabo uribuka denya maturi ngozi uribuka turi kuri stage uribuka yuko wabona abanyagihugu ariko bararirimba reka Yesu agucira inzira ngo reka Yesu boy kibazo cyo yumvira ni okay indirimbo barayize mugangira ntibaza abantu bayiririmbye urumva rero mugabo hari igihe ibintu birengera ugasanga uvuze kireko naho yona avuga acavuga ati no muri ninde ego nivyo ndasubiye mu kibazo canje Redemption Voice muri aba star papa boni kwepa oje kumucanganya ofete uramucanganije ico kibazo je ndatinya ko twishura nk'abahagijwe naho tugeze wapi twe ntiturazwa naho tugeze wapi twe ntiturastar habi ndishika tarakora kabosi turashika muraba coming sasa tubashire hebaza turamaze igihe muri game tubashire he mwebasishira he twebwe dushirana abantu bagishonje turashavuye abantu bashonje mu bitagu dusinzigo turahantu nyene ahantu nyene apana mu hagati bastar twe turaba star kama vile nakuja urazwi tuma turaba star kuko hari ubuzima bw'aba star uyu avuye gukora muri banki sivyo uyu se company yiwe ni informaticien twanagira promo arangira uyu business boss jewe mvuye ku kazi muri biro nayo yicaye muri biro imbere y'imashini uyu mugwiza tunga n'abandi kabisa urumva hariyo life nyene ibiranga aba star utodushirako twebwe gusa ushaka kuvuga mu kirundo ti murazwi sivyo murazwi niyo twaba star ubibona usanga imiduga 10 tonze nga wamenya ari imiduga ingaya ari imiduga none bakireko ko atamiduga bafise bajya rero izina bararyubatse bajya bakinye ninde twe tutaravuka sivyo
safi ni muraba star muga tuzobaba na natakata so aba star ndashaka kumenya amafaranga ya mbere mwakoze ko muvuga ati na redemption voice yarangana akanoti ka mbere muvuga ati maze birashoboka yarangana iyo histoire irakomeye amahera ya mbere ntabwo nutwa telefone abari hanze nabo nyene bakaparticipa mu kiganiro cyo sinibuka mugabo amahera ya mbere menshi no concert ya mbere ego concert ya mbere amahera menshi amafaranga ya mbere ya mbere ya redemption mukoze nibasko tumaze kugira tuvuze amahera vraiment neza na neza amahera ya mbere twakoze muri concert ni concert ya mbere yego concert ya mbere kuko concert yacu ya mbere yagenze neza yaheze ata deni dufise twararisha musicien turariha ibintu byose turasigarana nka million kombe niyo twakoresheje album niyo twakoresheje video za concert na concert ikurikira kabisa niyo twakoresheje ibikurikira nivyo so amahera ya mbere twayaronse muri concert be face on the floor yarasuye indirimbo aravuga yuko n'abaririmbyi ba gospel bashaka kwinjira mu buzima bwa secular barashaka kwambara ama chain barashaka kwa dreads barashaka kwambara twa tuboro tutumavingo kuno sivyo alors que si vyiwabo sivyo tubamenyereye mwibaza niye mpamvu redemption voice namega muri no misi concert zanyu papa nizoroshe nikoti biki urabona mna act kisani ego katubwiza nyukuri ndabeshi akarorero karahariya ni show yahe nakimwe iwaje no mumizima by the way mugabo mbonye show harimo redemption voice ndavuga ati negerezwa kuba nishikiye sivyo mugabo hariyo show nigeze kubona mwambaye makoti mwese ajanye ndabona kuti jamana one vipi bimeze gute sivyo tubamenyereye kwere ko turacafise ya ideology ya ba Apollinaire the way baja ku ma stage ba Raybon mwibaza yuko namwebwe muri mu nzira yo gushaka kuactinga nkuko abaririmbyi ba secular bameze kugira mushikira imitima y'aba jeune canke niye mpamvu mwibaza yuko urakoze kudufasha kuduha inyishu mu nyishure ko medite Beniso waravuze ngo je navuze yavuze ngo subiramo ikibazo kwazi gato je nabajije ati sivyo Bface yaririmbye indirimbo avuga yuko ari abartiste ba gospel bashaka kuja mu buzima bwa secular alors que ataruko byabisanse kumera hari abaririmbyi ba gospel basigaye bambara ama chain hari abaririmbyi ba gospel basigaye batoboye urumva ibintu nk'ivyo umutumiye no muri show yiwe urabona yuko uyu muntu ni msanii en tout cas la différence ya gospel na secular muri bya gospel uramubona no secular uramubona ndifuza kumenya redemption voice murafise kakantu babatumiye muri show si show zose mugabo hariyo show je maze guparticipamwo mwambaye nko kumengo mu gihe nyene muri show reka dufate Primo Star mu gihe muri show ya Fizo ibintu sivyo nibaza yuko niyahe mpamvu ituma mwambara kurya Zakari nibaza ko utumye mbanza kwiyumvira d'abord utumye mbanza kwiyumvira cyayo masho amadress code yabo nge nabameze bien que bataba bavuze ati umu artiste dukeneye muri show tumukeneye ameze uko hama twebwe ibintu dushobora kwambara nivyo turagerageza kuba sino kubisha nta batama barimo turabajera hama turagerageza kuba hagati ku buryo byibura tutosanga ari umuntu turiko turarengera uyu umwe canke uwundi hamwe washaka benshi nitwanka ko batatu canke bane kujya twamwe turavuga ko ari naho usanga ari ugira gutya atawuvuga ati bari baberewe nundi yovuga ati je mbona byari bisanzwe niyo diversité tuba dukeneye y'ivyumviro by'abantu tukanabimenya ariko mugabo nibaza ko twambara ibintu n'ubundi musa diversité sivyo urashaka kwambara deshire muri show nimba wifuza kugira nkamuri imvyo gospel nk'umusi ubona ndayambaye biraryoshe cyane kuyimbaza aho rero ico geno cyasibura igituma na yambaye mugabo nibaza ko umuntu ashobora kuyambara agasigura n'igituma yo yambara jewe nibaza ko byo mfata umwanya maze numviriza igituma ya yambara okay sawa akarorero sivyo akarorero nk'ubu tugomba kuja kuririmba ahantu tuba tuzi ni dufate ni life center canke ni kuri Rocher canke ni kuri stade canke ni Pamoja
nahantu urabe public yawe y'abantu bari branché urumva yugiye ahantu uragerageza kubegwa kwanza tuvugisha ukuri kwanza tureke ibintu birebire ubanza kubegwa kwanza si kubegwa amubegwa userutse bwati yes gabo rero kubegwa kumuririmbyi wa reka meze nsomesha urabegwa sivyo hanyuma rero hari ibibazo cha turinda kwiga mu nyuma eske hariyo teni no kushaka kwambara nk'ubu urabona nk'ishako naretse kuyambara nanateguye kuyambara ama nari niravye mukiyo mugabo reka tufate en general ba sivyo mu nyishure gusa ego canyoya nta bindi ni monse gurino byinshi ndifuza kumenya muramaze kubona abartiste ba gospel bashaka kwakitinga n'abartiste basekiye cyari twe tuvyakirana nitwe tubibona ukutariko Chesi inzi bivana n'amaso abibona Chesi ndababona eve wewe wiuno turagukura ntwarafu Deni baza icobonya ubushatse utuzanya ahantu ho kujija kandi sinifu ico kibazo inyishu ya vrai ifise ujya muntu uri kuriyumvira ko yaktinga ni wafise inyishu kandi nikindi naco je nibaza ko naje iyo ubwo buryo umuntu atubona mage kutuma twabivuze wo mengo twebwe ico kibazo nticyariko kituraba ariko tuko tuvuga ko mengo bari habandi hari n'abandi baturabana twe bafise yandi majijima yabo ko biri kose ego umwese bivana ni nibisanzwe mugari katumira mate ndi kumwe na Redemption Voice tupe bi voice bien turashaka feeling the voice turashaka feeling jewe imwe mu ndirimbo iri favorite miss yose morning kabosa byose before yuko aja muri shooting ya hangout ya ndirimbo yitwa yangiriye neza the vibe yangiriye neza ni one of my favorite song yanditse neza video quality ni bien location ni fresh sasa tonton do it. Uri ready? ni muri ga Oh my tickets 1 2 go home my tickets amenyekanye yabaye ikivume kuganje nawe yahevye byose byagaciro barokoro bugingo bwanje kubisezerano y'amaraso yawe nigijwe hafi yawe kubisezerano y'amaraso yawe nukuri ndimo zima ubunguwe neza ndirimbane nyatasoni boss twende nuzuye amahoro yangiriye neza ntabwo bw'ejo ngifise yamazi inyota y'isi amubuzima bwiwe yangiriye neza yangiriye neza yangiriye neza mugerageje kudefilisa amajwi yanyu muyita gute amajwi yanyu muyafatanyije mwese yanyu yose hamwe twita Redemption Voice guys muri peke cheers cyane muri peke cheers cyane vraiment nakumva kabisa ngize ibihe byiza yangiriye neza indirimbo yanditse neza naragerageje kuza muri show yabaye MTC mbonye the way mwe performance narabonye abantu kuntu nyene twega bamizima ugiravye kuntu abantu bari muri una feel ucuvyumvaye ni en tout cas ni kintu ciza sana mugabo mu kurangiza ikiyago cacu reka ndifuza kumenya turetse kuririmba kwiwanyu muririmba message kashikira benshi ndifuza kumenya wa muntu adakijijwe mu mukwega gute mu kumuzana ngukizwa tureka rivyo kuririmba nizahe zindi nzira mwibaza yuko muza n'umuntu akakira gakiza ntangure n'ishuri okay
icambere kuzana umuntu mu gakiza sinibaza ko ari twebwe akazi kacu twebwe ico tubwirijwe ni ukwidisponibiliza tukemera tugacika ibikoresho bya Kristo mwemu yera canke Yesu Kristo wenyene yicunguriye abantu niwe wenyene ashoboye kuzana umuntu kuri we icakora ca muri twebwe aga transmeta message amajambo yo gukira hama agaherekeza rya jambo le Saint Esprit niwe aherekeza rya jambo akaja gukonvenka umuntu kubera je ndashobora kuvuga ibintu bigaherera mugabo we uri wenyene muhira kabandanya urimbura ya majambo wumvise swat mu ndirimbo canke sino mu byo tuvuga gusa na comportement y'umuntu irashobora kukuzana mu gakiza ukabona ikintu ku muntu ukavuga uti uyu muntu byakweri hariho umuntu ashobora kugira comportement nk'iyi hariho umuntu ashobora kuba ameze gutya muri iyi si birabaho umva izo zose ni imwe mu ways menshi yo atuma umuntu yiyumvira ku by'Imana hama rero Saint Esprit niwe aza agakonvenka umuntu mu mutima si ikintu wowe ushobora kuvuga ngo urafise ubushobozi bwo kugikora nk'ubu ngo ndaje ngo ndakubwire nti utegerezwa gukizwa ya rero ico nkora ndavuga ivyo ntegerezwa gukora ivyo Imana iba yantumye kuvuga hama Imana yonyene niherekeza ijambo ryayo ikagukonvenka wewe wenyene mu mutima wawe hama ugafata iyo decision yo kwakira umwami Yesu Redemption Voice yifuza kuba exemplaire gute mu bantu kugira baze bakira gakiza nka Redemption Voice. Wow. Très très bonne question. Écoute, jewe ndamasukona ko abantu bararaba cyane wewe icuri ivyo ukora gusumba ivyo uvuga. Ushaka kuvuga amajambo meza n'amaverse meza. Ufise comportement, ufise ubayeho muri contraire y'ivyo uravuga. So ndibaza yuko ijambo ry'Imana yoba byinshi muri twebwe rikadutransforma mbere ko ritransforma rikadutransforma mu buzima bwa misi yose kwa mu gitondo tuba turi ku kazi mu buzima bwa misi yose rero Jane wasko tutarashika no hanze mu bantu icyifuzo cyacu cya umuntu wese hano nuko uba transforme wewe first wewe imbere uja guhindura amahanga n'abantu n'ibihugu n'ibi before ubanza uhinduke Yesu iki ugahindu ijambo ry'Imana rikagutravaya wewe kwanza niho nivyo uvuga biba bifise poa biba bifise qualité rero kuko uvuga ivyo udakora ni swat n'uwesku bishitse sindavyifuza bishitse Redemption Voice katisambuka gasambuka nica ikintu mwifuza gusigira abantu gusigira abantu Jenny ugati kino kintu jenshaka Redemption Voice kintu jenshaka cyambere ko okay nuko tutazosambuka mugabo umunsi twa tudari twebwe ngaye Bujumbura nuko abo tungana abari mu myaka yacu abana bato nuko bamenya ko mu myaka mike urashobora gukorera Imana kubera Imana ntikoregwa mu buryo ntikoregwa kubera ufise amahera twarayikoreye mu bukene twarayikoreye ataco dufise dufata amakinga kugira dushikaho tugirira repetition twarayikoreye turiko turayikorera ubu bisa nk'ibiriko biraza tuzoyikorera duhura umwe wese azana indege amen amen muganshaka ko twebwe ico tuzosigira abantu abapeti abariko barakura imigwiri kiraza mumenye ko gukorera Imana nta mahera bisaba gukorera Imana habe banzubeho wewe fata umwanya uwuha Imana ibisigaye birakoreka kuko twe niyo jewe umbaje Redemption Voice no kugira ko ico nakuyemo kwari ukuhaba kuba disponible nico cyonyere twagize twarahabaye Imana iradukoresha nta kindi shaka abantu basigarana nibidoge ngurumva ngo tubihevye uko atamahera habe subira mugire bwa repetition buto habe subira muhuriye mu kinama habe subira muhuriye mu kinindo habe mukore Imana ivyo yonyene niyo yikorera ivyishaka ko twe dusubiye inyuma imyaka mike nituraba Zakari ntiyambaye ishati dusubiye inyuma imyaka mike David suku yambaye Bernice na Marori nta yariko suku dusubiye inyuma imyaka mike
suku nta mariage zihari suku nta bana bahari suku habe Imana ikukoresha ibishaka nico nshaka ko abantu twe bazosigarana kuri so twe powerful kabisa victorious team rafisa kanu bivuga victorious redemption voice na mufisa kanu ako kane nitwe tudagafise Maremo kwa mirahe ko turakarondera tukarondere vraiment jewe ndafise ide yakano ka redemption voice kagute ndaza kubaga uretse kandi ico kibazo hariho by the way hari indirimbo igisohoka ya redemption na victorious prochaine harabaye ico kintu announcement kwindirimbo za victorious zose zitangura nako kantu victorious none ubu nikora ba redemption na victorious none victorious baraza ukagira redemption jigiri umva rero nimbuga kise kabisa by the way kizosohoka ryari Friday turi vendredi déjà Niko numviriza kinavuze yari gushobora no gusohoka ugasanga iyo ndirimbo yarasohotse ngurumva ngo ari indirimbo bisohoka redemption okay turi vendredi yo indirimbo yasohotse no munsi yasohotse mugende kuri konti ya Redemption Voice YouTube like follow shirako ibintu byose notification iriko genda mu irabe Redemption Voice featuring Victorious. Let's go. Turagize kirago cyacu tutarangije imbere n'inyuma. Iyo twigire duhagaze. Yo Reka twicare. Yemwe abanyumva. Nimufashe gutahora. Ingene yasanyitayeho. Vibe maze aruhanda rumeta bibiseme musiku imbere n'inyuma angikuji impande zose 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 mbega ngwitende uribuye rikomeye rigumye mfuruka mbe ngwitende uri gitandara magazeko subiremo jimbere magazeko imbere n'inyuma angikuji impande zose 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 Yesu laba hanging out niya Friday yo kuryoherwa ya Friday yo kugira ibihe byiza niya Friday yo kwakira agakiza Jacob Boss for Rick kubwanje aho tukanagize ibihe bimeze neza nungutse byinshi bive kuri Redemption Voice batubwiye yuko by the way bafise indirimbo yabo baza ku dropping today so guys tuje kuri account yabo dukore subscribe share comment nyinshi full zatari kugira ibintu bibandanye bimera neza ni Redemption Voice ndagusubiriyemo kandi kwa Redemption Voice dizana neza yuko wagize ibihe bimeze fresh sana mugabo mumbabarire kandi je naryohewe ndacashaka ko tugumana sivyo ndifuza kumenya muri mwebwe ko muri ngane ninde ari umugangster gose no jama no umugangster umugangster yana umuntu yigira ngene munabego nyene thank you very much muri mwebwe ninde agiye on couple acha bitandika muri inbox ati mazeje naronse acha dondeka ngene muri rindi subiramwe ninde agiye on couple acha bwira ati jewe vraiment naronse umwana wo kwana akanyo dusigaye turi kumwe Krista Ben zare yuta kuvuga muri group akabandikira ka informa yuko agira ma emotion abo ntari mu Burundi okay muri mwebwe ninde umuntu wa mbere ari serie vyatari ijewe sawa niwe turamuhebeye sawa fuko mwese ndonga type zanyu sivyo muri mwebwe ninde umuntu yamabibutsa misi yose gusenga David gusenga muri mwebwe ninde muntu afise blague z'uburofa
azanye blague na bivnava umva afise blague tuziko ziko naho hari muri redemption naho hari abo arusi black ubona ninde mu plaza tirafata ndabasabye mumbwira hagati maboje shabira tsagwako bava mujagazi uraza hagati ikintu cyose twashimye ntagishimye mudiva abagifise kakana gitora ati mwe mumvise oya mugabo ntibirangira ese gishimye cyo kisi kabisa reka ndabashimire cyane nitworangiza henga tutagiza agacheers kanyuma mugabo cheers man guys mugire ibihe meze neza akajambo kamwe kuri hangout kanyuma gusa hangout murakoze cyane kudutera iteka ryo kutwakira twaryohewe turashimiye jimbere thank you very much mutera imbere tujimbere hejuru kama kawa dutera imbere hangout irangisha tugira guca twese hajya kuri camera hari yaranye tunapiga hivi siko cyo tugira gatatu pop cyo tuvuga hangout okay redemptions you ready so gatatu 1 2 3 pop hangout cyo tuza kuri camera yino tugira pop hangout cyo tugira mahala 5 rero maze Antoine hala 5